nimeona Fasha Burundi imefanya kitu kia lazima kia kunipumuzisha mimi, haitizami dini iwe nani, dini mbalimbali. None je nshimira Imana ko bangaburiye muje muhore mu gihugu gutyo nyene abariko mukora tugira amahoro. Kuko turakenye muri abavyeyi muze muradutabara, Imana ibahezagire muronke byinshi byo musigana n'ibyo muduha, murakoze Imana ibahezagire. Bantumbire basha basigiye sigara ndagenda abana. Abantu banembereye Imana ibahezagire, agume baronga ingufu baze kundaba kandi. Umukuru w'igihugu igihe cyumva yogira icyo aterereye kuri iri shirahamwe kugira ridushire mu muguru, dufate mu mugongo mu bintu bikomeye. Fasha Burundi TV, tubafashe bakiri bazima. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye, bakunzi ba Fasha Burundi TV. Nk'uko twiyemeje buri kwezi kwama dutanga imfashanyo zigizwe n'ibifungurwa, ibigori, umuceri n'ibiharage. Fasha Burundi TV ibandanya itera intambwe. Uno munsi rero ikaba yatanze imfashanyo ku miryango ishika 80. Turonkeyeho akaryo ko kubatera akamo mwese yumva mukagira, mwese mukumura kubikirana kino kiganiro cyacu, mwese mukumura kubikirana ibikorwa bya Fasha Burundi TV. Ufise icyo uterereye ntiwitinye kandi ntiwiyumvire yuko kumbure uburyo bwawe bwo bari buke. Ntiwitinye gutanga intererano zanyu kugira ngo buri kwezi tuzoze dufasha bana unikora. Icyo ufise uko kingana kose tuzoshakira muri Fasha Burundi TV. Tuyunge n'abandi, tuje hamwe kugira ngo dufashe abandi kuko na twebwe twarafashijwe. Tukaba turengeye akaryo ko gushimira mwese mwitanze, mwese mwatanze imfashanyo zanyu kugira ngo zishikire bana unikora.
turabashimiye inshuti y'abavandimwe mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Uno munsi n'umunsi udasanzwe kuri Fasha Burundi, aho twagize ico dusabikanya na bene wacu kumwe n'umuvyeyi wacu ngaha nawe nyene afise ico agira ashikiriza. Amen, amen, amen. Mana uri mu ijuru, ni wowe nyene iteka n'icubahiro, ni wowe ubonye aba bantu bitoye umuryango Mugisha kugira ahamagara abapfakazi akoranirize hamwe ihanga. None mwami, imbere ya byose tubanjiye kumusabira imigisha iva kuri wewe, nk'uko izina ryiwe nawe yitwa Mugisha. Mana, nibwo bwa mbere kuba ndi muri Buhinyuza, nkaba mbonye umuntu aduteye iteka abapfakazi ringano. Jende umuntu yavakanye imiryango itari mike, ariko kuri uyu munsi ngiye nikoreye ibibereye imigisha waturungikiye. Mana, mugirire neza mwami, umuhe data wo mu ijuru kuguma aramiriza urugendo kugira ngo adusabire natwe kugira tubeho nk'abandi. Mana, uramuhezagira n'ikiganza ciwe, suko yarabuze abo yari kubiha, mugabo yatoranije ihanga hirya no hino, ntiyatoye ngo idini ni gwanje canke ni si gwanje, yakoranirije hamwe aduhuriza hamwe urukundo kuduhuza kugira ngo dukundane tubumbatira. Uramuhezagira Mana, ubandanye kumwongereza ubwenge n'ubumenyi kugira ngo azoguma turaba aho turi. Mana, urakoze n'aba bakozi biwe turabakwereza kugira ngo nabo iki cyubahiro badutejeje umwete n'ubwira bacotse. Mana, urabakanda ubongerereze data wo mu ijuru, tuze dusubire guhura kuri wa munsi tukiri bazima. Urakoze Mana, urakoze, urabana n'umwe wese kuri uyu munsi. Amen. Fasha Burundi oye! Fasha Burundi TV oye! Murakoze cyane. Nanje ku izina rya mugenzi wanje agendana ubumuga, no ku izina ry'abagendana ubumuga bose bari hano, no ku izina ry'abatama n'abatamakazi hamwe n'imfuvyi n'abapfakazi, nukuri kuri uno munsi nongeye gusubira gushikiriza irindi jambo ryo gushima, nubwo umwanya wanje tarashika nani ngushikirwe. Ijambo mugenzi wanje Nasoro yahereyeko aha nukuri amasengesho abakwe mbere iki gikorwa umunsi nk'ubu kiba cyugurwa n'amasengesho. Aha turimo abayisilamu, turimo abapantekote, turimo abakatolika, eka turi mu madini atandukanye. Ndabanza gushima mbere na mbere ko iki gikorwa kidacagura, iki gikorwa kitavangura, no kuvuga amadini yose araha. Nico gituma rero iki gikorwa dukwiye gushinga intahe tukamusabira ku Mana Mugisha nabo bikorana ari bo mwebwe duhagararanye kugira ngo Imana igihezagire, ikomeze kongerereza umugisha, imigisha n'imihezagiro muri iki kibanza biberamwo, ikongerereza imigisha Mugisha na mwebwe mwese mukorana, hanyuma ikongera kandi igakorera cyane n'aba bantu na mwebwe babafasha. Turazi neza ko na Mugisha aca hirya no hino, ubwo ntaca hirya no hino acira hirya no hino umuryango wiwe, ahubwo aca hirya no hino acira hirya no hino imiryango myinshi irimwo twebwe mu mara dufise ubumuga butandukanye. None rero jewe nagomba gusaba ko nukuri nkuko mugenzi wanje Nasoro yakivuze ko bobandanya kugira ngo dufungurwa nyene bamwe bamaze kuronka yuko boronka ico baturunga, hari akunyu, hari utuvuta, hari udukara, eka byose aba bantu bitanze bakazoheza bakabandanya bitanga kuko nabo Imana niyibaha. Mu gihe cyahera narashikirije ijambo, ndashikiriza mbere ko je mfise n'umwuga wo kubarira ariko narabuze mashine. Ivyo byose ndazi ko iryo jwi ryarashitse, n'ubu ndasubiye kugishikiriza. Uwo ari we wese muri twebwe ntaworeka gushima. Nukuri iki ni gikorwa ciza, iki ni kiganza c'Imana turiko turabona. Imana ikishije muri Fasha Burundi TV igacisha no kubandi mufashanye. Nuko rero ku ruhandi wanje vraiment ijambo ryanje ryari iryo, ariko ahasigaye Imana ikomeze kubagirira neza, ibandanye bahunda imigisha n'imihezagiro mu miryango yanyu, ibahe kubakana kugira abafasoni beza muhira, uruvyaro rwiza muhira, rukunda Imana, rwizera Imana kandi basenga. Sawa ijambo ryanje naho ndarigejeje. Amen. Murakoze mwese, murakoze. Hariho mbere n'uno mutama wacu avuze ni hariho akaririmbo agira aduhe gasozera umunsi wacu w'uno munsi. Turagwaye ikaze mta. Mu bisanzwe akaririmbo kajanye n'ibintu bijanye n'ubumuga nagomba kugira sonzerereko
ng'ubuzima n'amazi aseseka ntibayore ngo babone umuntu avuga ariko ntamenya kazoza kiwe ariko imisi yose yamarondera ico mubeshaho ngwico nase nugusegerereza nzokora uko ashoboye kugira nibesheho nongere niteze imbere ngo ko mugaye amaguru nzokoresha amaboko kugira nibesheho nongere niteze imbere ngwico nase nugusabiririza nzokora uko ashoboye kugira nibesheho nongere niteze imbere ngo ko ntashobora gukora mpagaze nzokora nicaye kugira nibesheho nongere niteze imbere. Mtama urakoze Mtama, turagushimiye kuko akarimbo kumva ndabasabye ko twomuha amashi kuko karimwo inyigisho karatera intege. Fasha Burundi TV kubwa twese. Fasha Burundi TV ni ihuriro rihuza umufasha n'umufashwa. Kuri kamera ni Trenshinze Imana Salum, kuri mikro ni Bizimana Jimmy. Tukaba tubashimiye mwebwe mwese magize ico mukoze kugira ngo akamwenyu n'akamwemwe kaboneka kuri aba bantu bacu kariho. Imana ibahezagire, ibateze imbere, ibasubirize aho mwakuye, igwize incuro ntavuze kubera Imana ni ntakimunanira kandi niyo ari ngabo, niyo ishoboye byose. Murakoze. Fasha Burundi TV kubwanyu, amahoro y'Imana abane namwe.